amabi akorerwa abigisha ariko ararandagata ku murindi udasanzwe, aho twovuga nk'ihohoterwa ryakorewe umwigisha Hakizimana Janine Suavisi yigisha kw'ishure shingiro ryitwa Janja, rikaba ryakozwe n'abanyeshuri bo kw'ishure shingiro ryitiriwe Umweranda Maria Assumpta ry'Imumuri, aho yari yarungitswe guhagararira ikibazo kiriko kirakorwa ku rwego rwa zone. Ayo mashure uko ari abiri akaba asa n'ayegeranye, mbere akaba ari yose muri komine Gitega. Uwo mwigisha akaba yarakomerekejwe na telefone yiwe irononekara. Umwigisha azwi kw'izina rya Nduwimana Yvette yitanga ku bushake bwiwe kw'ishure nshingiro rya Rutumo muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga, yarategerewe n'abagizi ba nabi mu masaha y'umugoroba ariko arataha. Ko gukorerwa amabi atandukanye, arasinzikarizwa ubuzima gushika naho yinjira ibitaro. Turiyamirije twivuye inyuma ako kabi kabishe abigisha bariko barakorerwa, tugasaba ababijejwe bo mu gisata c'indero n'ubutungane gukora ibishoboka byose kugira abagiriwe n'ivyaha bahanwe hisunzwe amategeko. Abakorewe amabi nabo baronswe ubuvuzi kuri gusa, kanatsinda bazize imirimo y'igihugu. Duhereye kugwaruka dusanga imico n'imigenzo hamwe n'indero runtu bitera bitituka gushika naho ataco rucibanga. Twagomba kugwibutsa ko umwigisha ari igiti kiturirwa, asubirira abavyeyi igihe cose ruri kw'ishure, kandi ko ari isoko ry'ivyiza barindiriye muri kazoza. Ubumenyi n'ubushobozi buzobatuma babaho muri kazoza babwiteze ku mwigisha. Muri kino gihe abavyeyi benshi basa n'abatanze imihoho mu ndero y'urwaruka, ariko bamenye ko indero yo kuziko ari umushinge w'inyifato y'abana babo n'igihe bazogera mu bigero. Abana bategerezwa kwigishwa kubaha bakiri bato. Mu mashure amwamwe harangwa no kudahana, abaregwa bakagira amakosa, abarongoye amashure n'abigisha bakabifata minenegwe, nivyo biheza bikavyara akarambaraye bikabagaruka. Umwana akosheje nahanurwe, vyanse ahanwe agira ico atinya. Hari abategetsi benshi mu ntwaro canke muri politiki bihaye gutesha agaciro abigisha canke ivyo bakora, bakibagira ko baciye imbere ya mwigisha kugira babe ico bari muri kino gihe. Bariyobagiza kandi ko abasubirizi babo bazova muri urwo rwaruka rukeneye kwigishwa rukaronka ubumenyi n'ubushobozi bukwiye. Bahindura ingendo, bashigikira umwigisha kuko ari we nkomoko y'indero n'inyigisho nziza urwaruka rukeneye kugira ejo haza igihugu kizokwamane iteka, kuko kizoba gifise abagabo n'abakenyezi bashoboye kugitunganya.